Mwiriwe cane abakunzi banje mwebwe mwese mubandanya munkurikirana ndabaramukije cane. Ni muri ca kiganiro cacu tumaze imisi tuvugana, twaravuganye ingene umuntu yokwiteza imbere akoresheje internet na telefone yiwe, agashobora kwinjiza amafaranga atabanje kuva ahari. Kubera iki? Kubera internet. Turavugana ibikenewe vya cane, nuko hakenewe email yawe nabwiye ko ari identifier yawe n'ikintu kikuranga, kiba gikenewe yuko ugishirako ubudahangarwa sécurité kugira ushobore kugishirako ibintu vyawe vyose n'ivyinjiza amafaranga bigaca kuri iyo email, kuko email niyo dukoresha kugira ugire ico ukoze kuri internet yawe, kuri connection. None rero twavuganye turiga ingene bakora konti ya email, turayiga ingene bayisikiriza, turavugana ingene ushobora gukorera muri banke yawe ngendanwa, kuko murumva ntushobora gukora ikintu udafise ahantu ubika ubutunzi bwawe, banke yawe, aho ukura umutahe, nahinjira inyungu na terrain ukorerako, kuko urumva nubwo tuvuga ngo ukorera online ni ibintu biri sûr, ni ibintu biri sûr, si ibintu vy'ivyaduka, oya. Ni ukuvuga kugira ushobore gukora nuko ufise Binance yawe, nuko ufise compte bancaire yawe ngendanwa digital, yugurujweko email yiwawe kandi email iri sécurisée, n'iyo banke ikaba iri sécurisée, comme ça bica vyoroha yuko ushobora gukora. Rero none dukora iki? Ni gute ukoresha ifaranga nkoranabuhanga dukorera muri iyo banke yawe hanyuma ukinjiza amafaranga? Twavuganye yuko hariho urudandazwa, niko nogwita mu kirimi c'iwacu tumenyereye, twita trading ni kudandaza uri ngaha nyene atana handi hantu hamwe ugiye. Bitandukanye cane na bimwe muhora mukunda kumva vyiba abantu bagashaka amafaranga. Sinzi mwageze kumva ngo Beri, ama business atandukanye n'ayandi yose, muga Beri niyo yari imenyekaye cane, abantu benshi bahurumbiye, kandi n'ubu bagihurumbira bamwe nyene batarajijuka. Mbaniraho no guhamagara abantu benshi batarajijuka bajijuke, birinde kubandanya bakorera abandi bantu, kandi n'abantu mu kubakorera bikarangira bakwivye. Ni ukuvuga bakubwira ngo zana amahera aya n'aya, hanyuma uyashiremwo, uzoza urarotira aya n'aya n'aya, canke naho bati tuzoguha inyungu nka 2%, 3% ku musi, hanyuma retrait minimum naya, depot minimum nibi, avec n'amakondition yo gukora. Uzokora amatasha aya n'aya n'aya, uzoguha signale, uzokora uku hama tuguhembe, uzokora amasaha aya n'aya n'aya. En fait dusezerera ivyo bintu mu kwinjira kuribwa, kuko bene ivyo bintu aba ari groupe y'abantu canke company kanaka ifata igashiramo imitahe, hanyuma ukagenda ukayikorera, hama wowe ukazorotira inyungu bazoguha, ukazirotira uzishira muri ya banke yawe ngendanwa yindi nyene iri sécurisée nyene imeze neza. Mw'ico gihe rero haragera igihe bagahomba, canke bakabona yuko bariko badepansa ibintu vyinshi, bakavuga ati yego abantu baje binjiye ari benshi, mugabo harageze yuko hagera ko duhemba, tugahemba menshi, tuzoba duhomba, canke bakagira ibindi bintu batinya kanaka, babona ko urudandazwa rwo kw'isi muri kino gihe rutagenda neza. Muri ico gihe rero barashobora guca bugara. Ico gihe bugaye rero ya mitahe yanyu igumayo, baba bayuganiyeyo. Hari igihe yugara ugasanga wovuga uti je namaze kuronka inyungu n'ukuri ntagomba bugaye nta ngorane. Hari n'igihe bugara ariho ucinjira, kandi ntitubegeye yuko abarundi tubandanya duhendana, ugasanga yakubwiye ati jewe ino business nizo tuyikore, imeze uku n'uku n'uku, imeze uku n'uku n'uku, ugasanga ni vya bindi vyugara utazira scam. Rero n'ukuraba tukabisezerera tukikorera ubudandaza bw'iwawe. Iyo wikorera nta kintu na kimwe, nta muntu agutegeka ngo umva ngo uzokwitanguza mu mutahe ungana n'uku, ngo hama ngo uzorotera ngo yangana uku n'uku, ngo kuvuga ngo uzobika aya n'aya n'aya. Oya, ni ukuvuga iyo wikorera ubudandaza bw'iwawe niwe wikorera wonyene, niwe wiha porogaramu, niwe wimenyera, kandi ukora amasaha yose ushakiye. Inyungu zose zinjira kandi aba ari iziwawe. Mugihe ukorera uwundi, inyungu zinjira n'iziwiwe, waguhemba ibice kanaka.
nivyo tukwiye gusezerera ivyo bintu umaze kumva ahantu hose bazoguhemba amahera ukayazana ukayabika iwawe niyo wakoreye umuntu araguha amahera mukaza kuyabika muri banki yawe cogaca kuri mikasha yawe wese ufise ahabika niyo ukoreye izi business online z'amasikamu urakora bakazoguhemba amahera yawe ugaca uyabika muri ya banki yawe digital nabwira ukarotira ukazana ukashiramo ariko ntimwibagire yuko ivyo nzo ni bya bindi bituma umuntu atera imbere kuko uno munsi urashaka kuronka ejo ukabura uno munsi ukaronka ugasanga urarose ejo bakayagiye yose agahera nivyo rero tukwiye kwirinda mu gukorera muri banki yawe digital ata umuntu umwe ayifise ku ububasha ari wowe nyene wifitiye ko duruwa ari wowe wiganza amahera ariyo ata muntu umwe yagutegeka ko wowe ugombye uyakuramo uko yakeneye ugombye ukayabikamo kuko umva ni banki yawe ngendanwa bisigura yuko niyo ukora trading ukorera muri banki yawe bitandukanye cyane nuko trading ukorera undi muntu trading zatandukanye ha trading ziboko butatu zizewe udahuri gukorera undi muntu ariko harimo zishobora kugira amariske kanaka n'indi yimwe dufise yonyene atamarisike fise ushobora gukorera muri banki yawe ukoresha umutahe wawe nimba uranguye ugakoresha amafaranga nk'ibihumbi nk'amajana 7 ukarangura ugasanga nyuma y'isaha urose nk'ibihumbi amajana 3 by'inyungu canke ibihumbi amajana 2 by'inyungu canke ibihumbi 100 by'inyungu kandi ugasanga ugumurangura urangegurisha umwanya ku mwanya uko umwanya ubose ukurosa kanya ukaja kuri marché uko marché uyibonera muri ya banki yawe haba hariyo marché haba harimo ububiko bwa butunzi bwawe haba harimo naho ayaza y'inyungu ashikira agasanga yandi y'umutahe wari ufise ukabandanya ugwiza no kuvuga ni ikintu ukora imyaka yose atamuntu agutegeka ni kuvuga ni business yiwawe atamarisike yandi fise nta buhombe nabo kiyabigera bamwo kubera ko ukorera muri banki yiwawe atamuntu akubwiriza atamuntu akujera atamuntu agutegeka atamuntu uzovuga ngo bizokuga cyangwa bizohomba kuko niwe wikorera bw'iwawe urarangura hanyuma ukagurisha byose ni kuri marché international ya crypto-monnaie nabwiye crypto-monnaie ko amafaranga adafatika urangura ifaranga ryagabanije agaciro ukayiranguza ayandi mafaranga nyene yiwacu hanyuma akakungukira ayandi mafaranga no kuvuga nimba ryamanutse ku bice nka 50% gacurirangura ceduga nk'ibice nka 60% wawungutse inyungu y'umurengera wawungutse amahera menshi cyane riraduga rigashaka kuri ibice 10 no kuvuga utawunguka ibice 10 kwijana by'umutahe wa wasizeko kandi umutahe wawe ubuzi ko atanahamwe uzokwigera uja imyaka yose ufise ugomba uyakoresha kamukantu yakoresha nabwiye ko ari ibintu ushobora kubikira n'umuryango wawe n'igihe utakiriho bisigura yuko iyo banki yawe ushobora no kurangura mu bidandazwa kanaka vuti biranguye nzo bidandaza inyuma nk'imyaka nka 10 cyangwa imyaka 5 cyangwa imyaka 6 bikaza guma biduza agaciro urabona ifaranga ry'uno munsi siko riba riri ejo ni ibintu rero bizima umuntu wese akwiye gukora bizima akirinda ibintu vyugara bya bindi bituma duhomba bya bindi bituma imiryango irira igahombera amafaranga yabo umuntu akikorera ivy'iwiwe abyizewe atabazi ngo bazonyiba icambere ko kino cyonyene nuko usekiriza email yawe na banki yawe digital ntagire undi muntu afise uburenganzira bwo kubinjirayo ubundi hoho ibindi navyo dukorera abandi bantu bashaka kugara bikaduhombesha nuko rero trading nukugura ifaranga ryamanutse hama riduje valeur ukayidandaza cyose ukabikorera muri banki yawe digital ama wogira ikibazo yoshaka kumbaza ingene abikora hama ukinjiza amafaranga wibereye ngaho telefone yawe ni bureau yawe internet na telefone n'amafaranga ego hanyuma hama abantu bakora business atandukanye ushaka kugura imodoka nkavuga nti ndayigiye taxi ubundi akashaka kugira stock y'ibintu kanaka akadandaza agasubira ariko wamuzi yuko ufite umwanya munini cyane ukama wicaye urindiriye umukiriya ifaranga ridafatika riduzana mu yindi mpwemu mu yindi si yo gukorana n'ibintu bidafatika
sinzi ko mubona amafaranga ya rimikashi aroroshe kugendana gusoma amafaranga y'amantuze y'amapapi ushaka guha n'umusuma akayakwiba mugari muri rimikashi nta muntu ashaka kuyakwiba n'amahera muri banki yawe digitali nta namwe yigeraja nta muntu ashaka kuyiba na gatoya ibaza rero yahiya muri rimikashi hashobora kuba aho umuntu ashaka kurangura ikintu nk'inyuma y'umunota cyangwa n'amasegonda akaba kije kwidandaza agashaka amakoro amasaha 28 nkumva hawe ari hakunguka kandi ibintu bitazokwiga biva kubera exchange domone exchange kugura amafaranga kugira bayakoreshe muri na biriya uko mazi ko mu Burundi mu kwisi yose hari amafaranga kana kabakoresha mu kugura ibidandazo kana kavy'iwabo bakenera kuja kuri marché yayo nabwire ya crypto money gutora amafaranga kana kaba bakeneye iyo bariguze rero bahagenda bakarigura wewe waridandaje kuri isoko ucuronka amahera rero hawa amafaranga akenerwa cyane gusumba yandi ayo niyo rero turagura amuntu kuvuga akenerwa ana no ku isoko n'abadandaza kana kavuga ati ndafise ibintu je bisohoka gusumba ibindi ivyo ni amafaranga yatandukanye n'ayandi usanga adasohoka no kuvuga ayasohoka niyo dukorera ko nisho usanga rero uronka inyungu ku munsi bigatuma rero mu hoteli imbere akoresheje telefone na internet yibereye ahari atavuye n'ahari sawa nuko rero mwandanye munkurikirana muze murambaza aho mutatahura kandi mbana ndabatohoreza ndabashikiriza bishasha kugira ntagire umuntu yova ngo jewe sindiko ndunguka jewe telefone nta kindi mariye narabwiye telefone n'ukuri umuntu afite Android ayizigame neza yirinde abasuma agerageza uburyo bwose bwo kwizigama kuko nibiro vyawe ni isuka yawe sawa mugubwe neza.